Turabahaye mwiriwe canke turabahaye mwaramutse inshuti bakundwa mukunda gukurikirana ibiganiro bica kuri Umuco w'Ijambo Ministry. Turabahaye ikaze ubugira kandi mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, nk'uko musanzwe mubimenyereye, musanzwe mubizi yuko tubashikiriza ibiganiro ko bukeye nuko bwije, ariko noneho uyu munsi tubafitiye bishasha ku muco w'ijambo. Nk'uko muvyumva neza cyane, murumva ko hariho ijwi rishasha mutari mumenyereye. Nibaza ko bitaza kubatungura cyane, ariko kandi mumenye ngo umuco w'ijambo canke icano umuco w'ijambo iriko iratera ija imbere, iriko iratera yaguka, nk'uko namwe ubwanyu muvyibonera uko igenda ikora. Rero uno munsi dufise umunyamakuru mushasha ariko arimenyereza, uwo bitwa Sezibera Eric, ariwe wuyu nyene muriko murumva mwijwi. Rero nta gitangaza kirimwo, ahubwo nukumenya neza ko tuva mu bwiza tuja mu bundi nk'uko ivyanditswe bivuga. Rero Umuco w'Ijambo Ministries iriko irashika kure, iriko iragura amashami. Mu misi Umuco w'Ijambo Ministries izobirimwo irakora ibindi bintu vyinshi cane biri mu nteguro, na cane cane kwakira abanyamakuru bazoba barimwo barakorera muri ino cano, kuko igicapo cya cano canke igicapo cy'umuyobozi nk'uko asanzwe afise igicapo kinini cyane. Ndazi ko mu ncamake y'amajambo yagiye aravuga ashikiriza mu biganiro bitandukanye ko yagiye arabicako, asi igicapo kinini cyo gushobora kwagura i televiziyo y'Umuco w'Ijambo mu buryo izoba ikora ku rwego rwo hejuru, yakira abantu batandukanye. Mbere hazoba harimo ibintu vyinshi, hazoba harimo no kugendera abakozi b'Imana ku mashengero, hazoba harimo kwakira abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana. Urumva ko abamenyesha makuru barakenewe kuri no cano, kuko bazokora mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abaririmbyi mpimbazamana baririmba indirimbo za gospel, bakwiriye kugenderwa, kubazwa ibibazo kanaka mu tukabakoresha ibiganiro. Hariho mbere n'abapastori bisaba ko tubasanga kuri tele, hariho abamissionnaire bisaba ko tubasanga kuri tele. Hagati aho hariho ibintu vyinshi, kuja mu bitaro bitandukanye kuraba abagwaye bishobotse no kubafasha. Hariho ibikorwa binini cyane biri mu nteguro z'Umuco w'Ijambo Ministry. Kubw'ivyo rero turiko turagura ibikorwa kugira ngo dushobore gushika kure hashoboka. Mwarahezagiwe cyane gose, nk'uko nababwiye ntangura, nitwa Eric Sezibera. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turafise umutumire w'ubwiza, umutumire adasanzwe twatumiye mu kiganiro. Ubwo tugiye kuhava tumwakira mu mwanya muto cyane, ariko nk'uko bisanzwe murabizi ko dutangura dusenga, nta gikorwa na kimwe twotangura tudasenze. Niyo mpamvu tugiye gusenga kugira ngo duce twakira umukozi w'Imana ari muri studio z'Umuco w'Ijambo Ministries. Murabizi neza yuko umuserukizi canke uwatanguye kino gikorwa Umuco w'Ijambo TV, ndayitwe TV kuko turimo turaja kure gose, ni David Nitunga, Bishop David Nitunga. Nk'uko musanzwe mukurikirana ibiganiro byinshi cyane agendera abashikiriza bitandukanye, mbere harimo n'ibiganiro vy'abazungu kumva icyongereza. Urumva ko mukomeza kumva indimi zose, n'igifaransa n'igiswahili, indimi zose zirakora ku Muco w'Ijambo Ministries, nk'uko namwe ubwanyu musanzwe mubishingira intahe. Rero reka dutangure dusenga Imana, hamace twakira umukozi w'Imana muri studio z'Umuco w'Ijambo Ministries. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo uhoraho, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza w'ikiganiro tugiye kwinjiramwo, kandi turaguhaye ikaze Mpwemu Yera kugira ngo ubane natwe, kugira ngo uyu mwanya umuntu aza kumva iki kiganiro yakire ugutabagwa uturutse kuri wewe nyene uhoraho. Ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye, amen. Reka twakire umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana turakwakiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turakwishimiye kandi kuba washitse muri studio zacu, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yes, urashobora kuramutsa
abagenzi bawe nka babiri canke batatu sinzi abo uzi urashaka kubavuga no mu mazina ati kana kandi muramukije n'amahoro hama kandi uwongere uramutse by'umwihariko abakurikirana ibiganiro bica ku muco w'ijambo mu buryo bwa rusange ko ntubaze amazina niho badondagura abakurikirana ibiganiro byacu ariko muri rusange ndashaka ubabwire ngo ndabaramukije mwebwe mukurikirana ibiganiro bica ku muco w'ijambo Ministries karibu cyane. Murakoze cyane kandi reka nongere kubashimira mugira kandi kuri no mwanya. Yes. Sinovuga mu mazina abo ngiye gusuhuza cyangwa se kuramutsa ariko reka ndamutse abantu bose banzi kwizina rya Shaba. Amazina yanje nitwa Nimbeshaho Shaba. Yes. Abanzi kuri ayo mazina bose ndabasuhuje cyangwa se ndabaramukije. Yes. Ariko kandi ndaramukije n'abantu bose bakurikira ibiganiro kuri TV. Yes, umuco w'ijambo. Umuco w'ijambo. Nongera kubiyegereza kandi cyane. Icyo nizera nuko umwami agiye kuganira natwe muri no mwanya nyene mutoya dufise. Yes. Ego. So merci urakoze cyane kubwo kuramutsa inshuti zawe ndaramukije abari mu gisagara cya Bujumbura ba Elia hariya akumutakura ndabaramukije cyane gose ndaramutsa Chinedu uwo numupfasoni canke se wife wa Bishop David aho nyene sinshobora kwibagira kuramutsa David. Yes, umwami ahezagire cyane ndaramutsa abakozi b'Imana bari muri Kenya ba Valerie ya ndaramutsa babizoza bari Kenya Mombasa umwami Imana duhana umugisha turabaha ikaze cyane mu kiganiro cyacu turashaka kukwakira mu mwanya w'ijambo kugira ngo ushobore kutuganiriza ijambo ry'uhoraho Imana yashize ku mutima wawe kuri uno munsi ikaze. Murakoze cyane ubwira kandi turushiriza gushima Imana yo yaduhaye uyu mwanya kandi akaba ari nayo igiye kudushoboza muri kino kiganiro cacu. Topic rero tugiye kuvuga ko muri no mwanya canke umutwe w'amajambo w'ikiganiro tugiye kuvuga ko turaja kuganira ku ijambo agakiza hamwe no kugororoka. Ego nivyo bintu tugiye kuvuga ko turaja guhera ku ijambo agakiza abantu benshi uyu munsi ubajije wese ko akijijwe arashobora kugira yuko akijijwe ariko umubajije yuko ari umugororotsi ugasanga ariko arazana ibintu byo gukekeranya akubwira ngo muri no si nta mugororotsi. Yes, niko bimeze niko bavuga. Ego agacitangura kugusigurira impamvu atagororotse aba mwisi yanduye. So nivyo rero tugiye kuvuga ko agakiza ni jambo rivuye mu gukira murivuga gukira Mandi majambo uno munsi ugira ngo dutandukanirize agakiza icyo ari cyo unadutandukanirize ukugororoka icyo ari cyo cyangwa dutandukanirize ukwizera icyo ari cyo cyangwa dutandukanirize icyaha icyo ari cyo hagati aho sinzi ibyo bintu ukuntu ndabivuze nimba bijanye ariko nibaza yuko abantu benshi bafise gukekeranya ku bijanye n'agakiza abandi bafise gukekeranya ku bijanye no kugororoka abandi bafise gukekeranya ku bijanye n'icaha canke ico biti cyaha ugasanga si cyo caha ibintu nk'ivyo nibaza yuko kandi vraiment karibu cyane gose kuko iyi topic irakomeye biri mu bintu kwitwa agahaze k'ishengero rya Kristo muri inosi. Yes, na cyane kwishengero ry'uno munsi kabisa. Agakiza rero hamwe n'ijambo ukugororoka ntabwo bitandukanye ahubwo n'ibintu bibiri byose bijana. Okay. Ya, singiye kubitandukanya rero ahubwo ngiye kubivugako. Kuko n'ibintu bibiri umuntu ategerezwa kuba afise. Ya, byose birajana. Agakiza reka twifashishe ijambo riri mu Banyefeso igice cya 2 ku murongo w'8. Ijambo ridufasha. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Nabyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe ni ingabire y'Imana. Murongo w'9 ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Amen. Reka nsome mu Giswahili kuko mfise Bibiliya yanje y'Igiswahili kuko ndazi neza yuko hari n'abantu bumva Igiswahili akenshi bakunda kumviriza ku muco w'ijambo.
burya ndakubwire mu misi tuzoba dusoma Bibiliya yose iz'igiswahili iz'ikirundi indimi zose bishobotse tuzozikoresha kabisa. Niyo turiko turaja. Reka nsome mu Giswahili mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani wala si kwa matendo yenu mema. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Umviriza lino jambo. Ngo hii ni zawadi kutoka kwa Mungu. Si kwa matendo ili mtu yeyote asije kujisifu. Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu tulioumbwa katika Kristo Yesu ili tupate kutenda matendo mema ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuishi katika hayo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo ukwizera. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo ukwizera. Ndiko ndavuga rero agakiza. Agakiza ni ubuntu. Agakiza n'ubuntu. Ya. Agakiza kandi ndashobora kuvuga ko agakiza ari Kristo. Kuko ubwo buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Yatanzwe ku bwacu, kubw'umuntu wese, kubwanje, kubwawe, kubw'umuntu wese ikaratwumviriza uyu mwanya. Ndashaka kuvuga ko agakiza ari Kristo Yesu. Rero nikazanwa n'ibikorwa tuza kukarebera mu bikorwa dukora. Kuko uyu munsi uri kurabiraba hari abantu bibaze ko bakijijwe kubera ko bambara impuzu zigera ku birenge. Hari abantu bibaze yuko bakijijwe kubera iyo ari kararengana mwibabara agenda yunamye atambuka buke buke. Hari abantu uyu munsi bibaze yuko bakijijwe kubera yuko ngo atambara ipantaro ari umukobwa. Kweli. Canka dasuka. Canke ngo adakora imishatsi. Niyo mpamvu akijijwe. Nivyo yitwa agakiza. Hari nabandi bazi ko bakijijwe kubera babitwikira mu mutwe bambara ibitambara mu mutwe. Yes. Inyifato runaka, inyambaro runaka, ibikorwa runaka. Akaba ari byo yitwa agakiza. Ariko rero ijambo ry'Imana rivuze ngo ntibyavuye ku bikorwa. Yego. Si bikorwa mukora, si izo nyambaro. Si bikorwa. Kugira ngo hoye kugira uwirarira. Yego. Hariho umuntu ashobora kuvuga uyu munsi ngo jewe ngo ndakijijwe kubera ngo mfasha abantu benshi. Ngo ndafasha impfuvyi n'abapfakazi. Kabisa. Kubera ibikorwa. Ngo nkora ibikorwa runaka. Agaca yumva yuko akijijwe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo si kubw'ibikorwa kugira ngo ntihagire umuntu azoshobora kwirata ibyo. Kuko niba ashobora kwirata yuko wafashije abakene, hariho uwundi ashobora kuba atabafashije muri ubwo buryo ariko yabasengeye. Ukuranyumva? Rero si kubw'ibikorwa. Ijambo ry'Imana ryashirisha akarongo si kubera ibikorwa. Kubera ko hariho umuntu uyu munsi afise amafaranga yo gufasha abo bakene. Yo cavuga ati agakiza kweri nije ndagafise kubera afise ibyo atanga. Rero agakiza si ivyo bikorwa. Nico nje kuvuga uyu munsi si ivyo bikorwa, si ivyo bintu ukora. Agakiza nikabonekera muri izo nyambaro wambara. Agakiza nikabonekera muri ivyo bikorwa ukora. Umuntu arashaka kugira neza uwundi kubera ingabire y'urukundo iri muri we bisanzwe. Adakijijwe. Umuntu aragira ingeso nziza adakijijwe. Ari kamere yiwe. Ugasanga n'umunyangeso nziza, ugasanga ari kararengana abantu bamwitwa intungane. Ugasanga nta n'inzoganywa kandi atanakijijwe. Ari decision yiwe canke ingingo yiwe yifatiye. Wenyene. Akabona ati inzoga nta kintu zomfasha mu buzima. Atari kunyambika ibara. Agafata ingingo yo kuzireka wenyene ku ruhande rwiwe. Bidasigura ngo arakijijwe. Canke n'ubusambanyi umuntu akavuga ati wafi. Akabona ati ibi bintu navyo ni kwisuzuguza akavyihoza. Akanka ibikorwa bimugayisha. Avuga ati ibi bikorwa biragayitse. Atari kubera akijijwe, atari kubera agakiza. Ariko akaba ingingo yifatiye wenyene. Kabisa. Nico gituma rero ndiko navuga ko agakiza ni Kristo. Agakiza ni ubuntu. Biriko birumvika? Uvuze agakiza ngo n'ubuntu bushatse kuvuga agakiza n'ubuntu bushatse kuvuga gute? Ndiko ndavuga ubuntu.
ubuntu hariho umuntu ashobora kuza ufise ideni, akarorero ideni ry'amafaranga menshi cyane, hanyuma uwo muntu akaguserukako bagomba kugufunga, uwo muntu ntimunazinanye, uwo muntu agacaza akarenguka akakumvira ikigongwe, amaze kukumvira ikigongwe avuga ati uyu muntu abafitiye amafaranga angana gute, uwo muntu agaca kurihira iryo deni, agaca kurihira iryo deni. Ntimwari muzinanye, si igikorwa wagiye kumukorera, ariko n'ubuntu akugiriye, si kubera igikorwa wamukoreye runaka kugira ngo akurihire iryo deni. Nta n'urwandiko mwandikiraniye ngo uzoyandiha mu kiringo iki n'iki n'iki, ubwo n'ubuntu akugiriye, kandi n'ikintu utari ukwiriye cyangwa utarumerita ico gikorwa agukoreye, kubera ko nawe nta kintu wamukoreye. Binyibukije umusamariya w'imbabazi. Burya uravuza ko kantu mbona igicapo ubwo nyene hamwe Yesu yari mwaracurya mugani avuga ubujanye n'umusamariya w'imbabazi. Wa muntu yari yakubiswe bamutanga kwa gucikana, abantu bagamucako birenganira. Yesu yarabadondaguye kuntu bamucako birenganira, mugabo umwe araza uwo Yesu yiswe ngo ni umusamariya w'imbabazi, acaraza amusanga ngaho, acaramuterura amushira ku ndogoba yiwe, acaramufata acamujana mu bitaro, aca asaba uwo muntu akora mu bitaro, uwo mudogiteri ati mvurira uno muntu unamugaburira ibikenerwa byose bishoboka, je fagitire ni yiwanje nzoca ndakusubiza byose uzokosoma. Umva uwo muntu Yesu nibaza ko yari ashatse kuvuga rino jambo rimwe ratwigisha umunsi. Yari karavuga ubuntu, uwo muntu n'ubuntu yamugiriye, abandi bari bamuciye ko bararengana, ariko uwo muntu wewe amugirira ubuntu, yamugiriye akagongwe mu yandi majambo, yamugiriye akagongwe. Rero n'agakiza ndiko ndavuga ngo ubuntu, ndiko ndavuga ubuntu ni kigongo Imana yatugiriye. Ntitwari tubibereye kubera ko twari twaratandukanye n'Imana, rero si igikorwa twarinze gukora, ahubwo Kristo yaje kuturihira ideni tutari gushobora kwirihira. Nta ruhara tubifisemo, nta ruhara tubifisemo, ubuntu atagikorwa turinze gukora. Ndiko ndavuga rero agakiza ni Kristo, agakiza n'ubuntu wagiriwe. Ego nibaza ko tumvikana gose. Birumvikana ko ari ubuntu. Agakiza rero ngiye kuvuga kugororoka, agakiza ntaho nikaza gutandukana no kugororoka, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Baroma igice ni 10 turahera ku murongo w'9. Abaroma 10:9. Abaroma igice 10 igice 10 turaja guhera ku murongo w'9. Haravuga guca, ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Uzokizwa. Ako n'agakiza rero. Ako n'agakiza, ukizwa. Kwa sababu kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Kabisa. Umurongo w'10 aka kantu rero niho shaka dushikire ijambo ukugororoka nako. Neko navuga yuko agakiza n'ijambo ryo kugororoka bidatandukana, ahubwo ni ibintu bibiri bijana. Ni ibintu bibiri bijana. Umuntu ariko atwumviriza acaza kumva umuntu yama avuga ngo ntagororotse, uyu mwanya ngira ndamwumvishe nimba yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, uyo muntu n'umugororotse. Uwo muntu n'umugororotse. Urashobora kumwumvisha ko ari umugororotsi, ariko sinibaza ko ari ibintu vyoroshe. Mwe muyani batahuza abantu. Umurongo w'10 haravuga guca, kuko umutima ariwo umuntu yizeresha.
akaronka ukugororoka. Okay, birafata. Niba warizeye ko Yesu Kristo yapfuye kubw'ibyaha by'abari mu isi, ukabyizera mu mutima wawe, uca wakiriye ukugororoka. Wakira ukugororoka. Umaze kubyaturisha n'akanwa kawe, uti ndabyizeye kandi ndabyatuye. Wakira agakiza. Nico gituma reka navuga ko ijambo agakiza n'ijambo ukugororoka ntaza kubitandukanya, kubera ko ni ibintu bibiri bijana. Ni ibintu bibiri bijana. Akaronka ukugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Rero abantu badukurikiye, wahora wicira urubanza ngo ntugororotse kubera ibikorwa runaka, cyangwa ukumva yuko witwa umugororotsi ari ukugororoka wironderera. Wironderera ngo sinzambara ipantaro ku bakobwa, ngo sinzambara ipantaro, ngo kwambara ipantaro n'icaha, ngo sinzoja gukoresha ngo mu mutwe ngo gusiga inzara. Uko n'ukugororoka ugiye kwihigira, wewe ugiye kwihigira. Ijambo ry'Imana ryo kanisha ryongeye katubwira mu Baheburayo ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Ndiko ndavuga abantu usanga uri kuramubaza, mbega urakijijwe? Ego ndakijijwe. Wamubaza mbega uri umugororotsi? Ati ekada, ateka muri no nta mugororotsi. Muri no nta mugororotsi, nta mugororotsi, nta mugororotsi. Ariko nimba warakijijwe uri umugororotsi. Nimba warakijijwe uri umugororotsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo rero mu Baheburayo igice c'10 ku murongo wa 38 ngo ariko umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera. Umugororotsi wanje. Nimba Imana yaravuze ngo umugororotsi wanje, bisigura ngo umugororotsi arabaho. Ya. Ndiko navuga ku bantu bavuga ngo mwisi nta mugororotsi. Wamubaza kandi Imana yavuze ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Kandi uwo mugororotsi ntaba mwijuru. Ntaba mwijuru, ari mwisi. Mugabo bajya abanyene baca bakubwira yuko umugororotsi aba mwijuru. Akubwira ati nta ugororoka mwisi, nta ugororoka. Ati kiretse uwo mwijuru wenyene ni wagororoka. Ya, nico gituma ijambo rero ariho riri. Nico gituma ijambo rihari uyu munsi kugira ngo ritwigishe. Nimba rero Imana yavuze ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, bivuze ngo mwisi harimo abagororotsi. Abagororotsi b'Imana. Umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Harabandanya ngo ariko niyiyonjorora. Ariko niyiyonjorora ntazohimbara Imana. Kuko utizera adashobora guhimbara Imana. Ivyanditswe bigenda bivuga. Niyiyonjorora. Kwiyonjorora rero sasa nukuza kwikuramo muri uwo mugwi w'abagororotsi. Kwiyonjorora, kwikura mu bintu, kwisokora mu bintu. Ariko niyiyonjorora ntazohimbara Imana. Niyiyonjorora. Ya. None avyiyonjororamo gute? Yikura mu ivyo bintu avyo birashoboka ko yikura muri ivyo bintu kandi abirimo. Ya. Yavyinjiyemo. Kwikuramwo muri ivyo bintu, kwikura mu bagororotsi ni ca kinene ariko ndavuga. Kuja kurondera ukugororoka kwiwawe kubera ubanje kubikorera. Sinzambara ipantaro ndi umukobwa kubera ko n'icaha, kugira ngo bikunde ngororokere Imana. Ya, aho uriko urahiga ukugororoka kwawe ku ruhande rw'iwawe, wowe uriko uravyihigira, ariko warabigizwe. Wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, waraturishije akanwa kawe, wizeresha umutima wawe, uri umugororotsi. Kuva icyo gihe nyene yaciye ahabwa kuba umugororotsi. Ya. Mugabo rero we icyo uriko urashaka kuvuga ko wewe yaramaze guhabwa kwitwa umugororotsi. Yes, ni umugororotsi. Mugabo kandi ariko arahiga ivyo mugira umugororotsi. Ya. Kandi yari yarahawe kwitwa umugororotsi. Je nibaza ko bifatanye no kutamenya. Ya, niko ndavyibaza. Nibaza yuko uwo muntu ataba yaramenye yuko yabaye umugororotsi. Navyo aba yaramenye, kuko nta kuntu wowe waramenye ko uri umugororotsi, uri mu ruhande rw'abantu bagororotse,
ko wagiriye ubuntu ko okay basi nk'akarorero ndabivuge gute ni nkuko umuntu yo bari mwibohero mu gasho yugaranye yarivye ibitoke vy'abandi n'ibijumbu canke yarapfunze ikiwani akajya amafaranga y'abantu akacapfungwa akamukatira nk'imyaka nk'itanu canke 10 hama rero hakacahaza nk'umuntu ngaho hanze akavugana n'abajya bamupfunze ati rero uyu muntu yitwa kunuku apfungiwe ngaha azira ibintu ibinibi je narinje kumurihira ibintu azira ihadabu bamuciye narinje kuritanga hanyuma rero bakamubwira ati namahoro tanga ihadabu umuntu ari kugwe hama bakamutaka uwo muntu akacatanga ihadabu by'uwo muntu bamuciye hanyuma nyamuntu bakamubwira ati we bakaza nko mugabo bakugurura umuryango wa mugabo uti ye wewe burya bakurihiye uremerewe gusohoka ukava muri iryo bohero hanyuma rero uwo muntu byoshoboka gute kwavuga ati reka jewe nishimiye kwigumira mu ibohero jewe sinosohoka burya uwo muntu kwera arabaho icyo nicyo kibazo rega abantu baca biyumviye nivyo kunda yuko umuntu amaze imyaka nk'ine yugaranye mu ibohero bamwibwira ati hera umuryango twawurangaje sohoka wigire bakurihiye n'abatarihiwe barasohotse uribuka Paulo na Sila ibintu bakoze Paulo na Sila ngo bari mu ibohero ngo bacabumva muhemu arabuzuye batabatangura kuririmba barakubita amakorasi kubera imbaraga z'Imana imiryango yari yugaye agasho icitangura kwiyugurura ibinyororo bitangura gucikagurika imbaraga z'Imana zamanutse wewe bakubwira ubwo nyene abari bari muri iryo bohero bakiyona imiryango yiyuguruye bavuze ati none za polisi zari ziducunze zagiye he buryo wa mbere yavuze ari hanze arafyorotse uwa kabiri abaragiye baravuga ati je noguma ngaha nukuvuga ngo nta n'umuntu yigeze babwira ngo babarihiye ideni mugabo bakize kubona umuryango wuguruye baravuga ati naho harara ahantu nihaba gasho ni kabi none burya kuguma mu vyaha uweza ko ari byo bintu vyiza ko Bibiliya ivuga ngo hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu urumva ni nko mu rupfu burya mu ibohero ni nko mu rupfu mu vyaha ni mu rupfu yego rero sinibaza yuko uwo muntu yo kwiyonjorora wumve akiyonjorora muri ibyo bintu byo kugirirwa imbabazi byo gukugwa mu ibohero akavuga ngo je nshimye kwigumira mu ibohero asanzwe abizi neza ko bamurihiye ideni ahubwo rero ngaha hantu dukwiye kuvura ukutamenya kutamenya niyo mpamvu turi ku muco wiki umuco w'ijambo ahantu harakenewe ikintu bitwa umuco w'ijambo kugira ngo izo mpumyi zikanure zibone ko umuryango wuguruye zisohoke zigende zive mu ibohero abo biyonjorora si ukwiyonjorora kubaturutseko ahubwo je mparura ko ukwiyonjorora kuva ku mwiza wo kutamenya kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri mukuri kuce kubaho kwidegera niyo mpamvu icano umuco w'ijambo iriho nta yindi ntumbero umurongozi w'icano yarabisiguye incuro nyinshi aratanga n'ivyanditswe biri muri Zaburi aratanga ivyanditswe bivuga ngo ijambo ry'Uhoraho ngo niwo muco umurikira ibirenge byanje wewe nyene cano azokomeza kubibasigurira ariko ndazi neza ko yabisiguye aravuga ngo iyi cano iriho kugira ngo abantu baronke umuco w'ijambo abantu bave mu mwiza baje mu muco je ndumva aka kantu uyu munsi utuzaniye kagiye gufasha abantu benshi jewe novuga ati kagumeko nkuko babandi bavuga ati aho nyene uhagume novuga ati hagume kugira ngo abantu baronke umuco w'ijambo abadukurikiye rero abariko baratwumviriza ukaba warumvise inkuru za Yesu Kristo ukaba waramwizeye ukaba waraturishije akanwa kawe ko ari umwami ukamwakira mu buzima bwawe ukamwakira mu bugingo bwawe wumve ngo wewe uyu munsi warahariwe wumve ngo uyu munsi wewe winjiye mu muryango w'abana b'Imana uyu munsi wewe uremegwa n'Imana uyu munsi wewe warahariwe uyu munsi wewe Imana ikwita umwana wayo uyu munsi wewe uri umugororotsi w'Imana utabikoreye uri umugororotsi w'Imana umukozi w'Imana turi kumwe niwe yaraheje kukivuga ngo yibaza yuko ahubwo si yibaza niko bimeze biva ku kutamenya kuko nta muntu yomenya ko yarihiwe ideni ngo agume mu gasho ategerezwa kurekrama umwidegemvyo wiwe ategerezwa guharanira umwidegemvyo wiwe abeho ubuzima bwo kwidegemvya wewe rero udukurikiye uyu munsi uri kubatumviriza
nimba warakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wumve ko wewe uyu munsi uri uwidegembya. Reka kwiyitwa umunyabyaha. Mu banyabyaha waravuyeyo, winjiye mu w'abana b'Imana, winjiye mu bagororotsi. Uyu munsi Imana irakunezerererwa. Uyu munsi Imana ntikubona muri biriya bya kera, biriya wahoramo. Mukozi w'Imana, nciye nibuka ikindi kintu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo hatari guhishurirwa abantu bagenda uko bishakiye. Mu Gifaransa niho cyo bivuga ngo abantu baca bagera ngo sanfre ataya amafire. Urabona imodoka yataye amafire, irapromoka, ntabwo ikata hariya, ntabwo ikata hariya, irapromoka ntibizi igenda. Ngo iyo ataguhishurirwa abantu bagenda uko bishakiye. N'igihe utarahishurirwa yuko uri umwana w'Imana, n'igihe utarahishurirwa yuko uri umugororotsi, wisanga uguma muri bya bindi wahoramo kera. Kubera ko nturitahura uriwe, nturamenya uwo uri. Mugabo mu gihe umaze kumenya ngo jewe nambaye impuzu zera, ntiwicara hariho hose. Kubera ko urabizi yuko wicaye hariho hose uza gusanga zacafuye kabisa. Uza gusanga zacafuye. Rero iyo umuntu amaze kumenya ko ari umugororotsi, ahubwo biza kumuha ingufu zo kugenda nk'umugororotsi, biza kumuha ingufu zo kubaho ubwo buzima bw'abana b'Imana nyene, utagendera mu byaha. Mugabo mu gihe ivyo bintu utarabihishurirwa, uguma muri kwa kutamenya, uguma ubaho bwa buzima bwa kera. Nico gituma usanga uyu munsi umuntu akizwa, ugasanga ngo arakijijwe, wamubaza arakijijwe, mugabo nta mpinduka ku buzima bwiwe. Hari ubuzima yahoramo kera, n'uyu munsi aracabubaho. Hari ahantu yahora agendera kera, hari habi, kandi n'uyu munsi aracahagendera. Kubera ko ntarahishurirwa icari, ntarimenya mu yandi majambo, ntaritahura ati je ndi umwana w'Imana, jewe ndi umugororotsi. Bica bituma usanga uri kuraba bwa buzima bwa kera. Ariko nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi bwiza, bisigura ngo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hariho ubundi buzima wakiriye. Bisigura ngo ibya kera birahise. Niko ijambo ry'Imana rimbwira. Ibya kera birahise. Ibya kera rero mu gihe bihise ntabwo tubandanya tubibaho. Nico gituma usanga hari itandukaniro ry'umuntu wa kera n'umuntu w'uyu munsi. Sezibera uko wahora ubaho kera si kubaho uyu munsi. Hariho abagenzi wahevye mutakigendana uyu munsi. Uyu munsi we hari ibibanza utojamo ngo wicaremo. Uyu munsi hari abagenzi we mutogendana. Niyo ubegereye ubugiye kugira ngo ugende kubatangariza icuri uyu munsi, niyo ntumbere kujana. Ntabwo ugenda kwicarana nabo, ntabwo ujana gusangira nabo, ubugiye kubakomunika ubuzima wakiriye uwo uri uyu munsi we, kugira ngo nabo umuco w'ijambo ubarasire. Hagati aho nari mfise ikibazo kimwe cyangwa ibibazo bibiri nari numva nushobora kukubaza. Mugabo ndanagushimire cyane kuko ikibazo cya mbere nariko ndiyumvira kukikubaza cyane, umva umeze nk'ukishuye kubijanye na bino bikorwa twariko turavuga. Kuko ukugororoka, Bibiliya udusomeye ikamvuge ko Bibiliya itubwiye ko kugororoka kuva ku Mana kabisa, kandi kutava ku gikorwa na kimwe cy'umuntu, kugira ngo umuntu adahava aronka ico yirata imbere y'Imana ngo cyamuhaye kugororoka. Mu yandi majambo nta gikorwa na kimwe kibaho cyotanga kugororoka. Ikibazo se nibaza abavuga ko bakora ivyaha, ababihana, bisigura yuko kwihana icyaha, kubona ko umengo wakoze ikintu c'icaha ukaja kwihana, ari naho nyene umuntu aca avuga ko atari umugororotsi. Iyo yamaze gukora ikintu yitwa icyaha, aca atangura kuvuga yuko atari umugororotsi. None mbega we ku ruhande rwawe, umuntu yakoze icyaha yokomeza kuvuga ko ari umugororotsi kandi yakoze icyaha? Urakoze cyane. Kuri ico mu kukikwishura ngira ngo no mu byo navuze wanashaka ngira ngo harimo inyishu. Kubera ko ni cya kindi nariko ndavuga ngo iyo hataguhishurirwa abantu bagenda uko bigombeye. Cyane ngera ko ikindi kintu yuko iyo umuntu atarimenya, ataritahura, niho aguma asanga yagende muri bya bindi bya kera. Hariho ijambo ry'Imana sindiko ndibuka aho riri,
rivuga ngo nuko turengere ibya mbere bya Kristo. Nimbahebura igice bya bindi ngo byo kwihana ibyaha by'imfagusa. Mu yandi majambo uragera ku rugero ukura ukisanga ubwo buntu bwaravuye ku nzira yawe. Tuko turajana cyane ndikunda kumva turengane ibya mbere bya Kristo, ivyo byo kwihana ibyaha by'imfagusa. Bivuze ngo hari igihe novuga ngo ivyo novuga ngo ni sinzi niba novuga ngo ni iby'abana. So okay, gukora ibyaha ibintu bijanye n'ivy'abana akivuka ataramenya ubuzima yajemwo, ataramenya ikibanza yazanywemwo. Ego yes, merci. Ceni numva ko wari wakatangiye inyishu ko wari wavuze ngo iyo umuntu amaze kwimenya ucuratanga akaruro ngo yambaye impuzu zera abafise ubwenge bumwemeza ko yambaye impuzu zera kandi ababizi ko yambaye zera kandi abazi ko impuzu zera zandura vuba ntashobora kugenda yifyatarika abonye hose ngo yicare kabisa, ahubwo ari control akavuga ati sinyicara mu bicafu, mwambaye impuzu zera ziracafura reka nigengeseye. Rero wowe nico witwa umuntu yamaze kwimenya kabisa, kumenya ko ari umwana w'Imana, kumenya ko ari umugororotsi. Bimuha kumera gutyo nyene uvuze. Yes. Mu yandi majambo ivyo gukora ivy'ibikorwa ntaba kibihiga abirondeza ibijanye n'ibikorwa bimwerekana ko Kristo cyangwa bimwerekana ko ikimenyetso c'agakiza, ibikorwa bimwerekana ko ari umwana w'Imana, ibikorwa bimwerekana ko ari umugororotsi, yisanga vyarabaye ubuzima, yisanga nyene ari vyo ari karabaho. Ntago ari ibintu arinda kwihigamwo, ntago arinda kuvyihigamwo. Bivuze ngo bajya bavyihigamwo. Icambere ikibazo gihari tumvise nuko bari abana. Yes. Mu buryo bwo kwizera. Ego. N'abana mu kwizera kwabo ni gutoya cyane ku buryo batoshobora gushikira ivyo bintu. Mu yandi majambo sinovuga ko arabiyonjorora. Ego hari abiyonjorora nkuko Bibiliya yabiswe hariya. Abo abiyonjorora barahari kabisa. Barahari. Ndabizi neza barahari. Hari abo maze kuganira nabo sanga bari mu biyonjorora. Mugabo hari abandi tutoshira muri no kote y'abiyonjorora. Yes. Kuko nk'ubu nk'abana ntitwoca tubashira mu ikote y'abiyonjorora. Oya. Mugabo hari abandi bakuze. Ndavuga abapastori, ndavuga abavuga butumwa babandi usanga ku ma Facebook, ku ma YouTube nk'uko nyene natwe turimo turakoresha YouTube. Ugasanga barimwo baravuga ivy'ivyagezwe. Pastor ugasanga arimwo arabwira abantu ngo niba abasasira ibirago, abigisha kwihana ivyaha vy'imfagusa. Ugasanga pastor nawe ubwiwe yizera ivyo nyene, nawe yizera yuko ashobora gukora icaha Imana ntimwemere, ashobora gukora icaha ntaje mwijuru. Hari abapastori benshi je narazungurutse za Kenya ndi kwishure kw'ishure ry'ikimisioneri, narahuye n'abapastori benshi bafise izo mvugo, narahuye n'abavuga butumwa bafise izo mvugo, narahuye n'abahanuzi bafise izo mvugo. Ku buryo vyari ibintu bitangaje, aho ubona pastor avuga ati ntozi icaha sinzoja mwijuru. Pastor akavuga ico nyene, ugasanga umuvuga butumwa ariko aravuga ati ivyaha umuntu abikora ntazobona ijuru. Ibindi bijanye no kuja mwijuru we wavyitiranya n'ivyo yitwa ivyaha. Navyitiranya n'ivyo bitwa gakiza, ugasanga vyitiranya n'ivyo bitwa ivyaha. Rero biragoye. Je na ikintu nize nabonye ko bigoye cyane kugira ngo abantu baje mwijuru, kuko ikintu kizoja mwijuru ni ikintu kimwe. Mwijuru hazoja ikintu bitwa ukwizera. Naga ari umuntu hazoja mwijuru. Mwijuru hazojayo ukwizera. Uyu mubiri ntuzoja mwijuru kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo umubiri wakuwe mu mwivu kandi uzosubira mwivu iyo waje uva kabisa. Ariko ukwizera kwadukijije kukaduha guhinduka abo twitwa uno musi twitwa abana b'Imana. Kuko kwizera, uko kwizera kutwitwa abana b'Imana niko kuzogenda kutuvugira, niko kuzoseruka. Nago presentation zacu zizoba zifatanye n'ibindi bintu byose ngo nararima nkimbura canke naragaburiye imfuvyi. Presentation n'ukwizera kwacu niko kuzoba kuri preza imbere ya Kristo Yesu.
jewe nibaza neza yuko abantu bariko bararonka umuco w'ijambo mu buryo bwagutse kabisa, mu buryo bwagutse. Ego cyari cyumviro nari ndiko ndaterera ku bijanye n'ivyo wari uriko urashikiriza. Yes, urakoze mukozi w'Imana. Ego. Hama hari ijambo numva no mera nk'usorezako. Hari ijambo riri mu Baroma igice ca 3 ku murongo wa 21 n'uwa 22. Hadasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ariko noneho ibyagezwe bitariho ukugoroka kuva ku Mana kurahishuwe. Ibyagezwe bitariho atabiriho ibyagezwe. Ivyo byose turiko turihigira gukora kugira ngo twitwe abagororotsi. Yes. Bidahari atabihari. Ukugoroka kuva ku Mana gusa, kurahishuwe, kurahishuwe. Wow. Gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ivyo abavugishwa n'Imana n'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Cyakini niko ndavuga n'ukugororoka kuva ku Mana, kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kuva ku Mana gusa, gukomoka ku Mana. Tuguhabwa n'Imana nako nyene kukaca kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Kubera Imana ibikorwa twakoze runaka cyakinira kigaruka. Apana kubera ibikorwa runaka twakoze, apana kubera twambaye uko, apana kubera ko twafashije imfuvyi n'abapfakazi. Nagira ngo mvuge iki kintu, urashobora gufasha ukaba ufise umutima mwiza wo gufasha ariko utigeze wakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, umwizere nk'umwami n'umukiza, ivyo bikorwa byawe ni mpfa gusa. Yego cyane gose ni mpfa, nta kintu na kimwe bihagazeko. Ntabwo bizoca bihindura ngo bitume witwa yuko wowe uri umugororotsi kubera ko ufasha abantu, kuko nta kugororoka wakiriye. Kuko tuko tubone ko kugoroka kuva ku Mana biciye mu kwizera Yesu Kristo gusa. Bivuze ngo n'abayisilamu urabakatiye rero. Abo ndabakatiye nta asha ntayengereshanya nta nakekeranya. Nawe wofata ibyawe byose ukabitanga byose kwera ugasigara ugaragara. Ntibiza gutuma uba umugororotsi, ntibiza gutuma ucika umukizwa, ntibiza gutuma ucika umwana w'Imana kubera ko batanze ibyo ufise byose. Urabitanga mu gugu muri wa wundi. Yego. Ngo kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe. Abizeye naho baba bayisilamu rero bizeye boca baguhabwa. Bizeye baguhabwa. Bizeye Yesu Kristo. Bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Boca bahabwa kugororoka. Baguhabwa kwera. Kabisa. Rero uwizeye wese ngo aguhabwe. N'ababudiste hamwe bovuga twizeye Kristo boca bahabwa ukugororoka kuva ku Mana kabisa, kandi basenga ibigirwa Mana kabisa, bakamwatura gusa. Amen. Rero niko ndavuga iki kintu, iyo atagwishurirwa ngo abantu bagenda uko bigombeye, utarahishurirwa ico wagizwe, utarahishurirwa ikibanza wazanyuwemo c'abana b'Imana, uzisanga uri kurabaho bwa buzima bwa kera. Nico rero notangariza abantu bariko baratwumviriza badukurikiye, nimba warizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tanguruweho ubuzima bw'abana b'Imana, tanguruweho ubuzima bw'abagororotsi. Nibyo Paulo yarakunda kuvuga ngo ndashaka gukora iciza ngo ariko ikibi ndashaka kikenyitanga imbere. Buya Paulo hajya yavuga biya bintu, nawe ndiko ndibaza jewe hari ahantu atari bwashike. Ndiko ndibaza jewe hari ahantu atari bwashike ho kuvuga ngo jewe ndi umugororotsi, ibi sivyi wanje, ibi ndabyanse. Agerageje kukunganira kuri ako kantu. Paulo igihe yavuga aya magambo ntago yari ariko arerekana intege nke ziwe kumengo ntavyazi, ahubwo yabivuze just amera nk'umuntu ariko arashinga intahe, ariko arigisha abantu bari barase kwemera Kristo. Nibo yarimwe ariganira zino nkuru hano, baba farisayo, bamwe b'abanyabwenge bize bazi ibivyi vyagezwe. Usomye ijya nkuru iri mu Baroma gice kindwi, usomye ijya nkuru tubibona byose. Yarimwe ariganira abafarisayo kugera aho yaja havuga ngo ewe jewe ndagowe, ni iki conkiza uyu mubiri upfa unera gukora icaha, ni iki conkiza umubiri unera gukora icaha. Mugabo hepfa carijijisha
ngo ariko Imana ishimwe ku bwanjye ku bwa Kristo Yesu. Kubera wewe yaje kugira ngo ndonke uko kugororoka ndiko ndihigamwo kutazanwa n'umubiri wanje, naho ndawambaye uyu mubiri ibyo ukora ntabyo ndaba. Naho ndawambaye uyu mubiri sinitaye ku byo ukora, sinitaye ku byumviro byawe, nitaye ku cyo Kristo yakoze, kuko ari we yamaye kwitwa umugororotsi. Ati nayo ubundi kubwa kameremere kanje sinopfa mbaye umugororotsi, naho norara ndakora pompaje kuva mu gatondo kugera mu ijoro. Nicyo yarimwe arashaka kwereka bari abantu, abatandukaniriza ukugororoka kuva ku vyagezwe no kugororoka kuva ku Mana. Abereka ko kugororoka kuva ku Mana ariko konyene kunesha, ariko ivyagezwe kwaramunaniye. Kuko Paulo yavuga ati jewe mu Baheburayo ndumuheburayo, mu banyabwenge b'ivyanditswe je suis number 1, nanje ndi wa mbere. Nyane na hamwe yarabizi vyose, yaje kumenya ubuntu, yabanje kuba umunyamategeko w'ivyagezwe, akaca aja guhaririza abanyamategeko b'ivyagezwe. Mugabo akagenda akigira inzanga kugira havuga ngo wewe jewe ndagowe, kugira ngo yumvishe abamukikuje ukuntu umubiri ugoye, ukuntu umubiri wamunanije. Yipfuje gukora icyiza, ikibi kimutanga imbere. Yarabipanze kugira neza, yisanga yagize nabi. Yabaye nka Petero igihe arahirira abwira Yesu ngo Yesu nopfa ndakwihakanye, ariko mu nyuma ca yisanga amwihakanye gatatu. Petero yipfuje gukora icyiza, ikibi kimwitambika imbere. Aragenda aja ahantu aravuga tewe jewe ndagowe, yisabira imbabazi Kristo. Petero muhemu yera amaze kumuzako, yakira intsinzi. Rya jambo warimo uravuga ngo iyo atahishurirwa. Petero amaze kwakira muhemu yera, yari yakiriye ihishurirwa. Yaciye atangura guhishurirwa igikorwa Kristo yakoze, acashinga intaye. Ibihumbi by'abantu bica birakizwa kubera yabashije kumenya, yabashije kuronka umuco w'ijambo. Umuco w'ijambo ni muhemu yera aguhishurira ivyanditswe, akaguha umuco mu vyanditswe, ukamurikirwa na muhemu yera. Imana ishimwe cyane. Numva iki kintu ari ikintu gikomeye kigiye gufasha abantu benshi kwizera umwami Yesu Kristo, bitandukanye n'igikorwa icari cyo cyose umuntu yohagurukana akacitwa izina. Ikibazo nari ndiko ndakubaza, mbega ibikorwa tubisiga inyuma? Ariko wavuze ko ibikorwa bizanwa no kumenya umuco w'ijambo. Niyo nyinshi waduhaye. Ati ngo ibikorwa bizanwa no kumenya umuco w'iki? Umuco w'ijambo. Kubw'ivyo rero ndumva hari akajambo ryango urangirize ko mu kurangiza ijambo wobwira abantu. Urahejeje kuvuga ubutumwa bwiza, abantu barabwumvise. Urangiza wumva worangiza ubabwira gute? Ndiko ndarangiza, ikintu ca mbere novuga nuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimwamenya ukuri kuzoca kubaha kwidegembya. Mu yandi majambo, umuco ni wakurasira, uzoca ubaho ubwo buzima bw'umuco. Ego nico numva norangiriza ko ntera intege abantu dufatanije urugendo ruja mu ijuru, abamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Mushishikare mubibere maso kandi cyane, ariko kandi n'abataramwakira barashobora kuzofata umwanya wo kumwakira. Mvuga ngo mwarahezagiwe cyane. Amen. Reka tugushimire cyane nawe mu kiganiro cyacu wemeye kwitaba. Imana iguhezagire cyane. Imana yo mu ijuru ikongera amavuta, ikongera ihishurirwa. Ejo nitwagutumira ubugira kandi ndizera neza yuko uzokwitaba iyi channel yacu umuco w'ijambo, kandi bizogenda neza. Ijambo nanje ubwanje norangiriza ko mbere yuko dusenga isengesho, notumirira abantu gukurikirana ibiganiro bica ku muco w'ijambo, canke se iyi channel yacu umuco w'ijambo ni channel iri kirazana umuco nyene w'ijambo. Igihe cyose ukurikirana ibiganiro bica ku muco w'ijambo, hariyo ico wakira ubijanye no kwidegembya, kuko urakira ukuri, kuko umuco niko kuri kandi ukuri ni Kristo. Ukuri ni Kristo kandi umuco ni Kristo nyene.
nk'uko nawe yabyivuge ngo umuco waraje mu isi ariko ngo ab'isi bikundira umwiza kuruta umuco. Rero Imana iguhezagire nshuti mukundwa, urushiza rwose gukurikirana ibiganiro bica kuri channel Umuco w'Ijambo. Reka dusabe umukozi w'Imana asenge mu ncamake araturangiza ikiganiro cyacu. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndahezagiye izina ryawe ubugira kandi. Tugushimiye mwami uburyo wabanye natwe. Mwami tutagufise nta kintu kimwe twabasha gukora, tugushimiye kandi no kubwa mpemu wawe watanze. Ariwe ahishura, ariwe atwiyigishiriza ubwiwe. Twebwe abana b'abantu twovuga ariko mwami ntibigire ico bimara. Ariko mpemu wawe niwe mwigisha mukuru, niwe wadusigiye, niwe watubwiye ngo uwo azobigisha kandi azobamenyesha nibigira bibe. Uwo rero niwe dushize ku gikorwa uyu mwanya, ashishikare kutwigisha, ashishikare kwigisha abantu bose bumvise iki kiganiro, bize bigire impact mu mitima yabo. Mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye, amen. Amen, amen.